bagendanye nayo bayibura kwa kanenge bayishingira intare yabanye na Gidiyoni atsinda abamidiyani yabanye na Shaduraka Meshaki Abedenego irinda Yosefu ashika mu masezerano igihe yakora ibyo ntiyari kiri umusore uyu munsi binanire kuko yashaje reka nkubwire umutabazi atokwirengagiza kandi adahemuka ahora ari umwizigirwa reka nkubwire umukunzi wa aruta abandi bose imana idasaza ngo yitwaza akabanga reka nkubwire umutabazi atokwirengagiza kandi adahemuka ahora ari umwizigirwa reka nkubwire umukunzi wa aruta abandi bose imana idasaza ngo yitwaza akabando. Wow. Yes, mwamaze kubyumva ni Imana bariko baravuga. Ndabaye ikaze ugira kandi ndi kumwe n'abaririmbyi bo muri chorale abahizi yo muri Paroisse Saint-Marc mu gisagara ca Bujumbura. Reka ndabaye ikaze batwidondore mbere hano ku ruhande. Ndaramukije ko aradukurikirana je nitwa Nkurunziza Landry Fernand nkaba nsanzwe ndi muri chorale abahizi nkuko weje kubivuga muri Église Anglicane Paroisse Saint-Marc mu kati ya kane asanzwe ndi umwe muri chorale abahizi. Yes. Kazi cyane Landry. Murakoze cyane. Ni umunezero kubakira hano. Natwe umunezero mwinshi. Yes. Murakoze nitwa Niyonkeza Edi nanje sanzwe nkorera ibikorwa by'Imana muri Paroisse Saint-Marc Église Anglicane muri quartier 4 quartier Gagara nezerewe cyane kubara nawe. Yes, nezerewe cyane. Amen. Ni Edi jejwe iki muri chorale abahizi? Muri chorale abahizi muri mu bandi ariko sanzwe ifasha mu bijanye n'ivy'indirimbo ego ari haka departement twita abateacher. Yes. Ego. Wow. Hanyuma Landry nawe? Jewe bijanye n'ivy'indirimbo nye fasha mu bijanye n'ivy'indirimbo cyaye bijanye no kuvuza indirimbo. Nivyo abantu bakurikirana ama video yanyu barabona Landry ari kuri piano. Nicyo gikorwa cyane urakora nyuma yo guheza ama repetition kiyumvira mbega bitegurwe gute tubivuze gute cyadufashanya twese nje kuba ndimo cyane. Okay, reka tubaze mbega turabizi ko Église Anglicane ni imwe mu église ya kera amazi imyaka itari mike muri kino gihugu ariko aravuga ubutumwa bwiza mbega ko abahizi yoyo woshobora kutubwira kuri ku gihe yo imaze akahise. Chorale abahizi iramaze igihe kinini ya cyane kuva myaka ya 80 kuduga yahora yitwa chorale y'ugwaruka nyine kuri Église Anglicane nyene yari mu gwaruka rutandukanye mico itandukanye ariko ragenda bakura bahitamo kuyita chorale abahizi kuko bati buma tuyita ugwaruka kandi harimo abantu batandukanye reka tuvyite izina kuko ni izina rirafise andi mavuta rizana hari ubundi bushobozi werekeza bamuri abantu batandukanye harimo akuze hari aba mama aba papa abasore inkumi abana twese rero twayijemo dusanga ari bamwe ariko ravamo abandi bazamo kugeza no munsi rero ni chorale yagifasha mu bikorwa by'ivuga butumwa byinshi atandukanye naraza ruguru ino dushima na Imana nyene geje gikora. Amen. Praise God. Okay, tuvuge kuri chorale uno munsi mbega irimwo abaririmbyi bangana gute? Nubwo ko muri kino gihe
hariho abagiye kubaka izabo usanga baratandukanye natwe gatoyi kubera bivanye na distance bariko n'ibindi mabanga baragabanutse gatoya ariko hariho bashasha baguma baza twavuga ko ubu yari nka baraba 60 yego niko navuga. Wow, yego, praise God. Iyi ndirimbo mwahereye ko murashaka kudusubira muyidusubiriremo. Yes. Ni indirimbo twise Ntihinduka. Wow. Abenshi bazi Ntisaza. Ni Imana twatwo turavuga ari cyo munacembera n'ibindi bintu abantu turabazi umuntu arava ku rugezo rumwe agakura gasaza akaba umutama ariko Imana yacu uko yari niko dukomeye bidashira. Tamari ibyo batagishoboye. Ni nayo majambo numvise mu byukuri irimo amajambo akomeye cyane. Reka musubira. Turi mujyana n'ibadi. Bayibura kwa kanenge bayishingira yabanye na Gideyoni asinda abamidiyani yabanye na Shaduraka Meshaki Abedenego irinda Yosefu ashika mu masezerano igihe yakora ibyo yari kiri umusore uyu munsi binanire kuko yashaje reka nkubwire umutabazi atokwirengagiza kandi adahemuka ahora ari umwizigirwa reka nkubwire umukunzi wa aruta abandi bose n'Imana idasaza ngo yitwaze akabando. Wow, ngiye yakora ivyo ngo ntiyari kiri umusore ngo ubonye ngo binanire muri kiba gihe kuko yashaje. Wow, ni nabahizi mwakoze iyi album indirimbo munayigira titre ya ndirimbo usanga irongo izindi zose mbega mutubwire kuri iyi album. Album ni icyumviro cyaje twese tuti indirimbo turazikoresha muri eglise benshi barazizi tuvuga ubwo butumwa inkuru nziza ariko bati nta kuntu kugira ze dushikire benshi bashoboka kwano kuririmba muri eglise atari munyamsanga muri yafashe telefone yayifashe mu kumaririmba mbega abandi yobashikira gute kandi twese mu mutima wacu niko twifuza ko benshi bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana kw'ijambo ry'Imana tubwira ngo icyifuzo cy'Imana umutima w'Imana nuko bose bamenye ukuri. Amen. Bakizwa bakamenya ukuri. Natwe tuzi ko umuntu amenya ukuri kumwa kwidegembye. Cyatuba tireka tubishire tuzisohore kugira zishikire benshi bashoboka bari mu mahanga mu mihingo yose y'isi. Cyadwitamo gira album. Iyo album twazemo indirimbo zitandukanye kwa harabaye zifite indirimbo nyinshi habaye guselectiona indirimbo zimwe mva nitwese rimwe zose hariyo izivuga urukundo rw'Imana hariyo izivuga ku bukuru bw'Imana hariyo nizo tuvuga ku bwizigirwa bw'Imana hariyo na kantike twagize ya kantike 109 nkunda ubucuti nkunda ubucuti buva kuhoraho ku Mana hariho ihamagarira abantu kwakira Yesu mwana n'umukiza umuntu mbere yo kuvuga ubutumwa bwiza hamwe n'iyitwa turaririmba twahise Ntihinduka n'ijya igihugu cy'amahoro aho abantu tuhamagarira kandi ugaruka ku isoko tuti by'ukuri nubwo aha ku isi mengo hari bimwe bitagenda neza ariko dushira ibyizigiro byacu biri mu Mana. Hariyo abantu tuvuga ngo harahiriwe wamenye ukuri uko kuri wamenye kugumana ku mateko kuko icyo Kristo yavuze n'ukuri nigihindurwa n'ibihe nigihindurwa n'ibyo abantu bavuga nigihindurwa n'amajambo canke ivy'isi twereka nuko icyo Kristo yakoze kirahamye ibihe byose. Amen. Yes. Ngaruke kwa Eddie ni indirimbo zingahe Eddie? Yego
turamaze gukora indirimbo zishika kuri 10 album igizwe n'indirimbo 10 album ya mbere yakorera abahizi ariko kandi hariho n'izindi nyinshi tutarashobora gushira ku mugaragaro kandi ariko turiko turifuza cyane tunabitegura kugira ngo turabe ko nizo zindi zishobora gufasha benshi bashoboka ku isi mahanga ego ngo bamenye ukuri. Amen. Reka turirimbe igihugu c'amahoro. Turimirije kubona igihugu c'amahoro, Imana yasezeranye y'abayikorera bose, n'amarira n'amarushwa biba muri ico gihugu, indirimbo n'umunezero nivyo bibaye gusa, mbe tuzoba dusa n'iki dushitse muri ico gihugu, inyenyeri zo kw'ijuru zikayangana, mbe tuzoba dusa n'iki dushitse muri ico gihugu, inyenyeri zo kw'ijuru zikayangana. Wow. Iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zimaze imyaka itari mike mu gihugu c'u Burundi. Indirimbo yiwanyu ego benshi barayitiranya ariko nkuko twavuze hari abahizi ba kera nibo bayiririmbye basogokuru bitabazogokuru gukorwa mu nabo bajejwe andi mabanga, hari ababaye abapastori, hari abajejwe andi mabanga y'igihugu, ariko baribuka uwo mutima bari bafise. Twebwe twashoboye okay, hari indirimbo yakoreshwa kera mu bihe kanaka, ariko reka twe tuyisubiremo neza mu gihe nko muri kino gihe nyene kugira benshi kandi gutabara kuyumva indirimbo yabahezagira cyane. Natuka ni indirimbo yo imaze imyaka irarenga 30. Aisha nuko yashika. Wow, abiyo cyane gusubira ku retrouver indirimbo iri aje gutyo. Wow, kandi kiryoshe gutyo. Nuko tubishimira Imana cyane. Yes. Umuntu yayanditse mwamumuzi. Mwibuka kera cyane kuko twebwe nk'abantu tubona ubu n'abapastori, abandi nabo bari hanze hama bo kwa kundi usanga n'umuntu bagiye baherekezanya akavuga ati iyi ndirimbo cyangwa iyi ndirimbo hari nzo twebwe dusanga turiko turaririmba tuvuga ati iyi ni twe twaririmba kera fati kumbe yari gwanya mubasanga nabo ni kubyandi usanga tutamenyereye kubika amateka y'ibigenda biraba ariko harige turo nk'ibihe byo kuyaga n'abakera batigega mudushingire naye harige natwe tuzobibwira abandi bazoza inyuma bakamenya iyo cyaje biva. Wow. Duririmba kandi karirimbo hanyuma tuca tugaruka tubabaza ibyo muri kamera tubona. Yes. Tugado gushima birabereye. Biragakwiye cyose. Yes. Udafatiye ku kintu na kimwe. Gushima birabereye ibi byose, gushima birabereye ibi byose, gushima birabereye ibi byose, gushima birabereye ibi byose. Yes, thank you. Thank you so much. Hanyuma turi mu mwaka mu ntango, turacari mu ntango z'uno mwaka. Mbega abantu bo kwitega iki kuri korali abahizi muri 2021?
muri 2020 Chorale Abahizi hari ijiri kirakora hari igiteramo twagize twashitiriye Doctor amasanamu amwe muri yo twashyize kuri YouTube hariyo n'ayandi akiri inyuma nawe nyine numva ni bihe warahari aca yibuka ibihe yabayemo garuka kandi ku isoko amasanamu amwe rero muri yo niyo two turashirako hariyo n'andi masanamu y'izi ndirimbo zimwe muri izi two turaririmba ziri mu album yacu nayo nyene ari inyuma hari n'izindi nteguro gusohora izindi ndirimbo igiteramo cyo turashaka ko bikorera ko cyane kugira bize bishoboke neza twakiri wa mutima w'Imana. Hanyuma nk'abantu bakeneye kuronka iyi album yanyu bayisanga he bayironka gute? Okay, baje kuri Eglise ushobora kuyironka hariho audio ariko audio visuel zirakwira ariko turagomba yuko dukoresha ubu buryo bugezweho bwo kuri YouTube hamwe umuntu ayitora uko agomba agiye kuri YouTube agashyirako like hanyuma akayitereshaja ni cyo kintu tugomba cyane cyane gupriveja kugira ngo abantu bose bashobore kuyacceda ko ata problem cyane ndangorane bagize ego ubu unye kuri YouTube iziriko nizi kuri YouTube ariko nihinduka hariko igihugu cy'amahoro twagize hariho gushima birabereye duheje kuririmba hariyo na cover twagize yitwa umugwa wera umugwa wera ngira bashaka bayimenya Yerusalemu 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 iyo rero umuntu agiye akandika Chorale Abahizi St Mark Parish kuri YouTube acha zibona ashobora subscribe kagira like kagira na commentaire gatanga icyifuzo cyiwe gasharinga no kubandi hariho n'indi ya neza cyane yego ivuga ngo umva amakuru yego nziza cyane abazoje ko bazozibona ngira n'indi mihora abantu haza Facebook n'ahandi Facebook naho nyene umuntu yanditse Chorale Abahizi arayibona St Mark Parish iyo Facebook cyane turayikoresha mu byivuga butumwa cyane hari gikorwa Imana yadushize ku mutima cy'ukuntu ushobora kubwira abandi ubutumwa bwiza biciye mu ijambo ry'Imana hariyo mafoto twadupartage ariko ijambo ry'Imana ayo kuri Facebook vraiment aruzuye hariko no kuri inkuru nziza atavuze ati by'ukuri birashoboka birashoboka by'ukuri ko benshi bagaruka ku isoko no kuvuga kugarukana wa mutima w'Imana aho umuntu atubakira ibintu byiwe kumuyaga usanga byubakiye ku bwenge bw'abantu akabyubakira ku bumenyi bwiwe gusa akabyubakira ku bintu ku batonto ariko umuntu agaruka kandi ku isoko abona kubakira ivyumviro byiwe ubuzima bwiwe ku Mana ku ijambo ry'Imana aho Facebook hariyo Gmail bashaka kutwandikira nabo nyene ngira baca babona amacoordonnées yose ariko imbere yuko tubasezera usubira ukore ku mujyanye uzindimo yitwa umva makuru uturinde indirimbo umva makuru Nazigera
Haleluya. Amen. Mwavyumvise ngo arahiriwe umuntu ayizigiye ntazokwigera amaramara. Nukuri mwakoze ariko ufise akajambo kanyuma ashobora kurangirizako ikaze arashaka kugashikiriza bariko barakurikirana ikiganiro. Okay, murakoze. Twagomba gushikiriza bariko barakurikirana ikiganiro kuko by'ukuri kuvuga ngo bafate uko Imana iri bayikibanza gikwiye. Nibyo duhanurira cyangwa turiko turavuga mu butumwa Imana yacu irakomeye. Uko yari iri kera. Uko twayumva kuri ba Meshake, ba Shadrake, Abednego, ba Aburahamu. Donc aba basokuruza bacu mu kwizera ni kwikiri n'uyu munsi. Iri kirakora ibitangaza ibikomeye n'utwumiza. Nico gituma ngo umuntu wese ayizigire. Ayizigire mu kuba kwiwe ayigire ya mbere kandi azokomeza kwama yibona by'ukuri mukorera ibikomeye. Imana tuvuga yaduhaye isezerano ridasanzwe mbere inaduhindura abana bayo. Kandi mu byo yasezeraniye aba Aburahamu abasukuruza mu kwizera ntavyo iratanga mu Baheburayo igice 11 ku murongo waho wa nyuma niho bavuga yuko ivyo yasezeranye ntibarabitora aba Aburahamu batwitangiye mu kwizera Imana ariko yarabibitse kugira ngo natwe abo muri kino gihe cya none nikizoza baze babiherebwe rimwe nabo bandi. Yesu ayizagiye. Murakoze cyane Landry. Anaje yewe ikintu cyambere mbanje gushimira wowe cyane Bonaventure. Imana wezagire cyane mu gikorwa ciza cy'ubwami bw'Imana. Turi ngaho twagura ubwami bw'Imana. Umwe wese icyo Imana yashize muri we kugira agifashisha abandi. Aho ndashimana rero yagushizeho mu gihe nk'iki ubwami bw'Imana bwaguka. Abangashimira n'uburongozi bwa Heritage bwose by'ukuri muri umugisha turahezagirwa n'ibikorwa by'ukuri twara tuvyifuza mbere. Uruka tukira abana kuri desani gusa niyo wigumira wowe atahaje ntihunguma gusa agasanga ibintu murakora akira muri we. Vyumvira amasoko abariko arakuramo usanga tumwa twirabira tuntu tw'ingwano tuntu two gukubitana ariko buke Heritage iraza abana ugasanga madesani babereka inkuru za Mose za Dawidi. Iyo Mana tuvuga bati Imana yanje ashobora buri kiyaga cyarusanga nibyo twakuriyemo rero. Cyamvuga atabwo rero n'umugisha udasanzwe kuko n'abana bacu turafise shere tuzotumbereza kuko rumva abana baca bakurira mu kuri kw'ijambo ry'Imana bakamenya inkuru za ziri mu jambo ry'Imana. Hama nawe akagera ahantu akakira Yesu umwe n'umukiza mu buzima bwiwe. Hama agacagaragaza ivyama Kristo. Ni ico cyo gushima hama no gushimira abadukurikiranye abariko baradukurikirana ariko batwumviriza nawe tubabwiye ati by'ukuri turabakunda cyane. Hama numva no gushimira Paroisse dushigikira mu bikorwa byinshi bitandukanye tuba hafi no kuri nabo tubabwiye ati n'umugisha udasanzwe. Hama ikindi naco gutumirira abantu gende kuri YouTube bandike ko hari abahitsi asanga ko ibikorwa bitandukanye no kuri ubuzima bwawe ntibuzosigara uko bwari buri. Zaburi 16:9 Dawidi ngo nashizoraho imbere yanje kuri uburyo bwanje sinzonyikanyiza. Ico nyene washize imbere niho wumva kureme. Je ndazi hariyo ijambo nobwirwa n'umuntu akaroga sanze umuntu mutoya umengo ryakiriye nyene hejuru nyene mu miyaga nyene ariko bwiwe n'umukuru umengo umengo hariho gushira amazi ariko rero Imana ishimwe ko yatugiye twegabiye umugabo akomeye. Imana yacu rero niyo turavuga ntihinduka nisaza ngo yitwaze akabando. Okay, akantu kanyuma mbega umwungere wanyu yitwa gute? Umwungere wacu yitwa ni Pastor Norma Bizimana. Okay, turamushimye cyane. En fait, bon,
wumvise indirimbo zanyu ça reflète ibyo mugaburirwa muri rusange. Turamushimiye cyane.